mbo none iyo drone yabarondera yababuze kubera iki ko hariho ikibazo kiri je nabibonye kuko ari drone bavuga ko yarashe yica umufaransa akazi yakora muri UNICEF sinzi rero ko Makengana nanga bakora muri UNICEF rero ni strategy bashaka ko bavuga ati ko hapfuye urukuba gwera turatomboye urabona makongeri yadutkuye kwa maboko ibihano byare ko agasa kisaki kandi hariho imirije n'ibindi ati babanze babone ko na Kongo nayo ne boyihindukira bakavuga ati wewe gutangwe kwica abazungu nayo birakugora ubona nduhugire yari yabivuze ati kubera iki mufatira ibihano uruhande rumwe kandi twari impande zibiri barashobora kuvuga ati reka dukire ikintu gituma nabone batanga ubutumwa tukavuga ati namwe tubafatira ibihano kugasanga umuzungu baramwigandaguriye bahinga bakajagari baba bafise amaplan atagira uko ngana umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yashoboye gukoranya abaseruka ibihugu byabo bavuze amajambo akomeye amajambo Paul Kagame yabwiye abaseruka ibihugu byabo i Kigali bayakiriye gute wowe wifuza gutwara kubika cyangwa guhuriza hamwe imizigo biciye mu nzira y'ubwato wowe wifuza ko ubwato bwawe buze ku mwanya wagenewe bugashika neza tangomanzi Gasilema Company Limited yaje ku bwanyu tubafitiye amaservice clearing and forwarding gutwara imizigo transport kubika imizigo warehousing ubutumwa bw'amato shipping agents hamwe no guhuriza hamwe imizigo consolidation akabigereho muri Gasilema Company Limited turafise ubushobozi bwo kwakira no gutunganya amakonteneri n'imizigo iva cyangwa ijya mu bihugu byose byo kwisi harimo Ubushinwa, Dubai, Ubuhindi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Uburaya n'Aziya yose muri rusangi tutibagiwe East Africa kandi kagufasha no gukurikirana imizigo yawe. Icyicaro cyacu gikukira i Mombasa. Ntuhangayike, turi hano kugufasha no kumenya neza ko imizigo yawe itwagwa kandi igashika itekanye kandi ku gihe cyagenewe. Sivyo gusa, ni wowe ufise imizigo ushaka kubika umwanya runaka imbere kuyirungika nk'icyayi, ikawa cyangwa ibindi bidandazwa vyemewe n'amategeko. Turafise ububiko warehouse butekanye bwo kubika imizigo yawe mu mutekano n'amahoro. Mufite umubaza murashobora kutwandikira kuri guteranya amajana 254 amajana 746 amajana 513 amajana 756 cyangwa mutwandikire kuri email gaselema@gmail.com cyangwa info@gaselema.com. Gasilema Company Limited umufasha wawe yizewe mu gutwara imizigo ku rwego mpuzamakungu. mwiriwe cyangwa mwaramutse bivanye naho muherereye ndababwiye kuri mikro nijye nyine Justice inyuma kamera mwita umusaza n'abakuyaho muri ndabazana ngaha ndamutse abantu bose baratwumviriza bari mu Burundi, Rwanda n'abandi yaba Barundi, Abanyarwanda, Abanyamurenge n'abandi baba mu diaspora atandukanye abahororo n'abafumbira abantu bose bumvira abashi yego kwe abose baratwumva neza ndabura kuno musi twasubiye kuronka umutumire nawe suri n'umukozi w'Imana Apotre Mbayahaga Isidore niwe umutumire w'uno musi ndabaramuzanya ko Apotre ndabahaye bwakeye ntagasoho oya meze neza no kuri urabona ko mbihiye ijisho ry'umwasi urabihiye ijisho ry'umwasi niko ndabibona naje nivyo mbona turi mu gihe uno musi hazindutse amajambo menshi havuzwe igomba ko hatewe amadrone yariko rondera mu witwa Corneille Nanga witwa General Makenga n'abandi benshi bega ku bwanya ry'amakuru mwayakiriye gute mbo none iyo drone yabarondera yababuze kubera iki ko hariho ikibazo kiri je nabibonye kuko ari drone bavuga ko yarashe yica umufaransa akazi yakora muri UNICEF sinzi rero ko Makengana nanga bakora muri UNICEF abantu biragoye none babana mu nzu ujya mudamu aba mu ikambi canke yabahiye hanyuma nabonye umuntu w'umutegetsi wo muri Kongo yashoboye kubibeshuza aravuga n'impamvu byabaye kuko yavuze ati iki n'uruyeri bagize bonyene baramwicira bavuga yuko ari drone y'abakongomani yamurashe mugabo kugira baronke ico bagiriza leta ya Kongo ko nayo yatanguye kugira ibyo yagirizwa muri Comité National atariko se twebwe urumva bareko bitana baba mwana none urahita mwonde we ndabumva neza FRDC se yateye ibitero M23 yagonvye ivyo yomeka kuri
FRDC nayo uje mu bihano mu bisanzwe ibyo birabaho kuko nama ndabivuga kenshi burya umusoda gito si umusoda yarashaga husha kuko bose bohusha ahubwo umusoda ari gito nujya afora nabi n'ibigirankana akarasa abo bari kumwe rero kubona umuntu bavuga ati dusacrifice umuntu mugaje tuvuga yuko ateheraba ibitangoye kuba baje kutwica baratuhusha mu baciye bicana uyu muntu kandi bagasibra umuntu bazi yuko ari umuntu amahanga acahaguruka kuvuga ati ibintu murarenze haniro rero nibyo birashoboka ko abantu barone ibyagirije bagiriza abandi mugabo simvuze yuko ndavyemeje kuko amatohoza ntarahera nibaza yuko rero bananga na bamakenga nibisanzwe uko badapfuye umunsi bazofejo nani bari mu rubuga rw'intambara bari mu rubuga rw'intambara aho urupfu ruri ku kazi rega intambara n'umukino w'urupfu niko bimeze ibyo rero nibaza yuko guca bataruka ubwo nyene bagaca bavuga bati bigenze uko byagenze byakozwe na naka uwo naka nawe akavuga ati kabarambeshera nibarindire kuko burya isi imaso isi ntisinzira turi mu gihe uravye amajambo ariko aravuga ku uyu mufaransa kazi yashoboye gufira igoma kurasigwa na drone igoma ukaraba n'amajambo yavuze igihe buri ngoma yashoboye kwita imana yishwe na drone urabona ko M23 no musare yagize amasorti mediatique cyane ku bwanyu uravye uyu muzungu baravuze cyane wiri ngoma bagwaniranye nawe bafashanye urugamba ntibavuze cyane hari icyo bitanga bivana narakubariye ntuzeye iyo wa FC yabagwanangana ntuze n'abanyarugabo n'abakanyike n'abakozi burya umuntu wese akora uko shebuja mubwiye gukora iyo aguhaye ibikorwa bike ukora bike iyo aguhaye byinshi ukora byinshi no mu majambo nuko iyo akora ati nakora muvuga ko make uyu nawe n'urugute uvuge nk'ujya muri ubura bashitse niko bigenda bajya mu bisanzwe ntibamenye ibyo bavuga ntibamenye ibyo bakora babidigitwa na Kigali rero ni strategy bashaka kubavuga ati ko hapfuye uruko bagwera turatomboye urabona amakungeri yadutkuye kwa maboko ubu ibihano byare ko agasa kisaki kandi hariho imirije n'ibindi ati babanze babone ko na Kongo nayo ne boyihindukira bakavuga ati wewe gutangwe kwica abazungu nayo birakugora abo Kongo nayo yamaze kuvuga ati si twebwe kuba idrone nabo barazifise hazigaye urubanza rwa satellite turi mu gihe uravye M23 yinemeza yuko izo drone zisanzwe zikorerwa muri Turki n'Ubushinwa yamaze kumenya niyo zikorerwa mbega iyo soko yariciyemo yarazitse irazyozi yarabitse mu gihe byanavuga yuko Corneille Nangaa abo makenga bose bari mu mujyi wa Goma ku bwanyu abantu bari bizeye yuko kuva M23 iva mu Uvira ajya basezerana kuja mu ngiro ibi birashobora guhindura urubuga rw'intambara mbo biragoye kuko intambara nayo nababwiye na kiriya gihe yuko intambara ntiyigeze ihera yego kandi intambara ntiyaheze kubera urabona yuko n'igihe basiye amasezerano urabona ko baciye bigereza ko baza no muri ntuze no muri aha muri Uvira ugiye kuraba rero mu bisanzwe n'igihe bavuze ngo barasubiye inyuma ntibagiye mu bashike mu birindiro baba baravuyemo bigiriye ahantu pembeni bamwe biyambarira gisivile abandi ukaraba ugasanga ni ngorane mugabo birazwi yuko bagishaka intambara kuko ibirindiro byabo bimwe biri Kamanyura ibindi Kaziba ibindi Mbweshe niho bari none wumva basubiye inyuma hehe baracagerageza barabe yuko baronka ijakse ya Mwenga bagende bashike kuri bace za Mutarure bace za Sange bace Ruvunge bagende za Rusabagi kugira bajishore kukoka ipareho plateau kabuno umunsi ugiye kuraba intambara bisa nuko itari kiraborohereza kuko ibihano bariko baravuga nubwo bavuga ngo ntibarara bapfuye kubera ibihano burya gupfa nibisanzwe ariko no gupfa nabi nabyo si byiza kuko ushobora kudapfa umunsi ukazopfa igihe kirekire warabaye nyene
umuntu yaguye ku mbuga ariko intambara iracahari. kahise k'imitakivi katwereka ko mu bagwanye muri M23 niyo hageze kumuhamba umenga n'umuntu yari asanzwe siko turabibona kuri buri ngoma aho umenga birababaje. ibi bintu kwaba abantu bavuga ngo bagwanyira ubwoko bwabo usanga mu gihe yapfuye agapfira muri zone bakontorora bari bakwiye kumuha iteka rimukwiye. Mugabo kubona barazingazinze bagafurura bagaterera nk'uko umenga n'umuntu nyine atagaciro yari afise bijya birashobora no guha icizere canke ivyiyumvira abantu bavuga ati mbe twoho ubona bizogenda gute. Rero burya rero M23 izogenda ihera bukebuke kandi burya ifi mu gupfa ifi mu kubura ihera ku mutwe. ifi mu kubura ndabumva neza Wiringoma ntibamuhambanye iteka waribonye wowe wararibonye ko ivyabuze barakunda guca bipubliye bakerekana ibitangaza n'amahaja abo bakoze warigeze ubibona none iryo teka ntari hari ngira barindire bazobubakire mu intambara niyahe oya nta monima ihari amfete hapfuye umukozi shebuja muhamba nk'umukozi burya mu rugi wawe uzurabe nubwo hoba urupfu ruhitana abantu kandi rukazi wawe iyo umukozi n'umwana bapfuriye rimwe ntibahambwa cyo kimwe. Aya rero wiri n'umukozi yapfuye yakorera u Rwanda rwarubuze umukozi ntiwarubuze umuntu w'agaciro kanini warafuwe ruterera ngaho hano ribandaniza gahunda yawe ati umukozi hazoza n'uyu uwundi so kwanga juni umuvugizi hano imidomo barabafise hangorane ziri uwo umuvugizi oya kwe ukirirwa hagigoma mu gitondo isupu saa sita isupu ku mugoroba isupu n'umubiri wowe aje bati nibaguhe mikro uvuge ibyo bizoranirane abakozi barahari abavuga bazovuga ati gikuru ati ubukokeza ntabyoroshe gusubira kuko iyo ntambara si yabo intambara niya nyene kwitegura je namwe mbaza abanyamurenge kibo ntimumbwire mu ntambara zose mwagwanye zibitirirwa kuva runani 6 98 kwacugene muri za 2000 2004 2009 2000 izi zose mbwire niyihe mwebwe nk'abanyamurenge mwateguye nta nimwe none zitwa izanyu gute hatari mwe muzitegura simwe mumenya igeze tangurira simwe mumenya ingene intambara zihera simwe mumenya uzozikomanda ibintu byose no gukurikira gusa none iyo ntambara yo kwitwa yanyu gute sangara uti barahenda yego barahendwa muri ko barabitubwira turi mu gihe nk'uko muri ko barabivuga na M23 yemera yuko mu barongoye M23 benshi bari mu muji wa Goma uwo muji nta ntambara iriyo wapi no kuburudika gusa kubona bashobora kuvuga ngo drone ngo zateye ahantu mu gihe bobo bisanzwe bizi ko basanzwe bafise amadrone abakingira ubwo umukino ntugomba uhindukire ahari hitezwe amahoro turonka ibifasha ibishasha byo kugaruka mu ntambara nyakuri. Jesse muri gituma kibandanye intambara mu gihe basinye amasezerano y'amahoro izi mfu zose ziko ziraba n'imfu initire kuko ntacyo ziko zirakora nugushorera abantu bagupfa gusa mugabo mu ntambara izwi ko yahagaze nimba u Rwanda rero patron yaragiye agasinya ati intambara ndayihagaritse sibyo ndasinya amasezerano y'amahoro mugabo ukabana ujya kwisuka kuri songoye bobo nabwo amasezerano y'amahoro yosinywa leta ya Kongo igumana kugira defense ku gihugu cyabo sibyo iguma ikingiye igihugu cyabo umuntu wese azana yitwa muroberi baramurasa batitaye kuvuga ngo amasezerano y'amahoro yasinye none bikunda no mu bindi bihugu batantambara yabayemo none boza ukavogera ngo ujabutse Rusizi ngo nukubera ngo mu gihugu cyo ngo hari amahoro n'iki ngo ntibakumene igituza rero bejyane si cyo kimwe ayo masezerano ntabafata cyo kimwe inyeshamba zateza ko ziko zirasambura inkoho zisubiza ibintu aho kugira ngo bagende nyene amahoro abe mugabo Kongo tishobora kubika ibigwanisho mu gihe umwasi bataza hazanana muri ico gihe rero kuvuga yuko babarashe none bo ntibariko barabarasa intambara nibandanye
muri ico gihe no kuraba rero ivyitwazo bihagarare kuko rero ivyitwazo no kuvuga ati reka makunga abone yuko dukwiye kubandanya intambara sinzi ingene bazobakonvenka mu gihe mbona na President Kagame canke leta FPR diplomatique yabaye down yarazimye muriko murabitubwira mu gihe mu ndwiheze umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yashoboye gukoranya abaseruka ibihugu vyabo yavuze amajambo akomeye amajambo Paul Kagame yabwiye abaseruka ibihugu vyabo i Kigali bayakiriye bo n'amajambo nyene ubona yuko aja aherekezwa cane cane n'ibihano yagiyemo agiye yavuze kubera bijya bihano Amerika yamufatiye kuko naho batabivuga hajya babakanza hababaza kuko bavuze ngo bafatiye igisirikare ibihano ukabuza igihugu cyawe kiri mu ntambara ukaba udashobora kuja kugura ibigwanisho kuko ntashobora naho yo bigura ntashobora kuronka biriha mu gihe bamufatiye ibihano kuri Swift akoresha Swift nk'aba Swift ni y'Abanyamerika nta ma transaction usubira gukora y'amafaranga none azojana cash akora bavuga ati Rwanda rurakora ibigwanisho iwabo naho n'amahoro ni guyikorera ngaho iby'ahandi byo ntibikunda rero muri ico gihe rero ni nk'ukugomba gutaka kubwira ba ambasaderi babijya bihugu bari muri baserukira ibihugu byabo muri mu Rwanda bavuga bati ni mutugwaneko mugende mutuvugiye muvuge kame nuko twebwe twitekerereza none ibintu twebwe turimwo ni ibintu by'intera hamwe ni ibintu nyere by'abantu batwigiriye genocide murabona ibiki nibiki muyi nimvugo nijya nimvugo yo guca bugufi naho atari karavuga kuya no gutabaza no gutabaza haci imyaka 32 jambo intera hamwe bikomejwe cyane ku buryo no hanze y'u Rwanda zarahundewe imyaka 32 igihugu cy'u Rwanda kivuga ijambo umugwi w'intera hamwe mugiga bitekerezo vya genocide imwe mu bintu leta y'u Rwanda ishira imbere kandi ikavyerekeza mu gihugu cya Kongo cyane ku bwanyu iri jambo intera hamwe rigamije iki rero akenshi sinakunda kwiga ikintu ngo nagisubiremo kabiri naco nagitahura ariko kuri iryo jambo uri kuravuga maze igihe kirekire kuritahura byananiye ku mpamvu izihe kandi nsaba abanyarwanda no kuri ibintu ibana bintu kirona ko bakunda gutukana kandi ubwo buhinga barabufisa cyane nta nzara y'ibitutsi bafise urabyumva ariko bamfashe kugira ntahure kumbure n'abandi batahura nka je babatahuza neza kucintera hamwe umugabo yitwa James Kabarebe general retired umuntu yakukurutse umukukuruke yaragwanya arakobana araheba araruha baravuga ati taha muhira uruhuke urabyumva yarabaye umukuru w'ingabo za Kongo chef d'état-major w'ingabo za Kongo izigwanira hasi zo mu kirere zo mu mazi nizigwanira hatabona nyene zose ni bazitwara cyane nkashengara nkiyumvira none Kabarebe yari chef d'état-major akomanda amakambi yose ya gisirikare afise iperereza rya gisirikare ingene atashoboye kurasa interahamwe FDLR icyo gihe ndagaruka bikananira byo gutahura none yaziretse kubera azifise ko ubasha bwose yari kuzibira imbibe zose yabonye aho ziri akazinyukanyuka zigahera burundu byari gukunda ubutakigaruka none yaretse kubera iki cya kabiri 2012 hasinywe amasezerano hagati ya Kongo n'u Rwanda yuko Kongo yugururiye u Rwanda rukontrole imbibe zose za Kongo ko ari 9 ni frontiere basinya amasezerano yuko iperereza ry'u Rwanda yinjira ku butaka bwa Kongo donc territoire national yose bakagenda genejero n'umurango barondera umwansi wabo ahantu yo bari icyo gihe hari intera hamwe ko batahakuyemo byagenze gute ntibazirase wavuge bati twazibonye kandi perezida wa Kongo Kabila Joseph yababwiye ati
muvuze faveur uburenganzira ni rwanyu yego nga imbuga ndayibahaye aho muzobabona hose vungura wapi 3 abanyarwanda bavuga yuko ahantu agace karimwo interahamwe na etat major yazo iyo bakavuze n'agace gakontororwa na M23 ni igisirikare cy'u Rwanda c'est confirmé ambasaderi w'abanavyemeye mu makungu ati M23 n'u Rwanda turakorana sivyo none mbwira umunsi n'umwe urigera wumva aho wewe M23 yagiye kurasa ntuze interahamwe hagitera urumva urumva aho barashe FDLR none zibaye sonde fantôme rero icaga nimba rero ku kibazo warubajije uti imyaka irenga 30 u Rwanda ruvuga yuko ruhanganye na FDLR hagati y'igisirikare ca FDLR n'igisirikare cy'u Rwanda n'umunsi twavuga ko igisirikare gikomeye ari iki nazo ko ari cy'u Rwanda ko ari cyo kigura ibijwani oya nego nimba ico gikomeye cyaranibwe na FDLR iyo myaka yose gute imvugo zabo bazadusubiramo uyu mugabo kabari we navuze tamwe kuvuga aranangana ndafatisha kuboshi na agenda mu nama nshinga amateka arasobanura ati iyo FDLR mwumva nagira ndemeshe abanyarwanda yuko umunsi yotera u Rwanda idashobora kumara iminota 5 igihagaze ku butaka bw'u Rwanda none icyo gisirikare rimwe bavuga yuko imyaka 30 cabananiye byase bariko bataka makungu bati nyabuna na Kongo niyemeye ko tuzofatanya kurasa efu basawa none igisirikare kidashobora gutena 5 minutes kiko kirasa ku butaka bw'u Rwanda bagitinyirike urumva ari ikibazo giteye ico rimwe berekana ko ataco gitwaye irindi batinya abona ni ngorane baba baza bati twereka intera hamwe ziri izo FDLR muvuga ngo ya ngurumva ngo basakaye ngo bashwiragira ngo mu ngenga bitekerezo none baje kugurura imitwe y'abantu baje babarasire mu bwonko bw'abantu nimba bataboneka kuri tele ni kibazo rero niho hantu je mpora mvuga nkiwe none ko je hagera igihe sindabitahura kuko naje baregeza kuvuga ngo ndi intera hamwe y'umututsi uko nyene yego vrema kubera kutavuga ibyo bashaka cyane kuvuga ukuri badakunda biguhindura ikigarasha biguhindura umuntu ari mwingenga bitekerezo ukiyumvira uti none finalement iyi ntambara yabo izohera ryari ngo gwitwazo batigira berekana hore Kisekedi mu nama y'abakuru b'ibihugu uko nabyumvise ibihugu bya Afrika nimba ari East Africa nimba ari Assassins yego yarabajije ati jewe ni munsabire Perezida Kagame ngaha agenda bivuge ngaha atubwira hari intera hamwe ziri jewe nshika mu gihugu duca tuzirasa zose tuzigwanye tuzirase tuzikureho izo dufashe tuzimuhe yabuze aho ziri Kagame yarabuze icyo yishura yabuze icyo yishura mu nyuma kongeragira nakigoro bararondera abantu babika ko ari aba FDLR bajya bahoze mu gisirikare cya Habyarimana barafata bakeya barimo bagwara kabije n'abantu uravyumva barabajana no mu mirimo y'u Rwanda bati ubwo dufashe abantu kabika bari bakomanda ba FDLR nibace babwira aho abandi bari hama turangize ikibazo bati murakoze mu minsi mike bati nyabona n'ubu FDLR kongera asubira ati duhige reka ndakubwira bagiye gufata abantu aho babarangiye basanga bafashe babandi nyene bari barahawe u Rwanda none ko Rwanda rutegeza ruvuga ati nyabona babantu badutorotse murasubira mu badufatira hagafatwa babandi nyene so havuye cyaka bavuga ati barabesha abo n'ugwitwazo bitwaza mugabo bari muri Kongo bakorera iperereza y'u Rwanda nabakoze b'u Rwanda hari n'umuntu bafashe nimba yitwa nde bavuze yuko yinjira igisirikare ca RDF
hari interahamwe hari FDLR rero jewe hari igihe rero petete ko gutahura guke kwiwanje ibintu binshanga kahiga none izi nterahamwe bavuga izo FDLR bari baramagana abantu benshi bashigikiye ivyiyumviro vy'igihugu cy'u Rwanda biranavugwa cyane yuko inyungu z'intambara iri kubera muri Kongo u Rwanda rufise byinshi ruhungukira ubwo Kagame ntagomba kubarakaniza igihugu ca Kongo ubuseruko wava bwiyonka umwana wa Rwanda bo ari discours yavuze itumvikana ishaka kuvuga nk'ivyo uvuze yavuze ngo abantu ngo bariko baravugwa b'abanyarwanda bavuye ikinyarwanda ngo ingene babaye abanyekongo ngo Rwanda so rwabigize mu ruhara ngo abashizeho imbibe barabatwaye babatwara n'ubutaka ati rero nimba Kongo itabakeneye niba dusubiza ariko badusubizanye n'ubutaka bwabo nivyo ariko ravuga ivyo ni Kagame yabivuze niba yavyivugiye mu tama Paul kabisa haturumva rero hariho igice cyometswe niba arabafumbira bari aho i Buganda none agomba rubo ikibazo yazanye abakolonizateri nibasubire kuri ya meza bagaburira ko Afrika hariya nimba ari mu Budage basubire baca imipaka u Rwanda rusubirane bajya abantu babo Rwandofone nivyo numvise avuga niyo balkanization rero kuravuga mugaba hanini Rubaya burya Rubaya ngo hari ubutare butebwo kandi amaze igihe kirekire acukura none iyo myaka yose amaze ahacukura Kabila yaramuretse atanga n'amande canke impongano yo kugira ngo u Rwanda ntubunganye umutekano imiliyoni 35,000 z'amadolari zamaze igenda Gisekedi Kirombo Beto agashaza akakubita ku ntoki byose uyu muntu avuga ati none je bizogenda gute amatwa nsumira umenga bavuga ko u Rwanda mu gukorana budget y'umwaka mu mafaranga azokwinjira barashiramwo amafaranga azova muri Kongo muri budget ya Niwere Doleta none wumva utanje kubagira politiki yapfunga mukanda kandi batari bayiteguriye muri ico gihe rero ni bya bindi abantu bavuga bati cenzopfa ndiko ndagwana kuko nubundi bizoba bigoranye ndamumva neza Kagame ntigeze yitegura yuko u Rwanda ngo barutagira ko ntibiboneka muravye nyifato ziwe ni agira ku gihugu ca Kongo ntibigaragara yuko yigeze yitegura kuzobaho Kongo ivuyemo birakunda ko u Rwanda gobaho Kongo idahari cyo kundanye rero umuntu wese ntabumbwa n'ibyo afise ega nibijya nyene nimba umuntu adatunze ibyajya gatatu ku munsi arabwirinda ko izojya kabiri kandi nibasanga yavyemeye simpaka no kugira ngo je nzobaho nkuko kwa naka babayeho kandi amikora ataramwe kazo kuvuga ngo iminsi yose batetse nzoja kwiyarurira ntibikunda tuzojya bimwe cyo tujibingana oya muri ico genda n'ibihugu byose bihari mbibe na Kongo biriko biravogera Kongo ntibibayeho none Burundi hari igice bwikebeye heka none ntibariho none abanyarwanda ubaraze umubiri bafise nuwo wufise ugira itandukaniro nini urabona ko menga babayeho neza kukurusha no ni ibintu byo mu mutwe kugira abantu bavuga ati no duteza kubaho dufatiye ku butunzi dufise nejo buri ni bapradefisha kurya amafaranga arenge ayo winjiza uzorohera kwiba ugiye kwiba naho urumva rekonsekansi urazizi haragera igihe ufatwa iminsi igisuma bawe ni 40 rero niba 40 ku Rwanda yarakwiye urumva n'ingorane haravuzwe ko kubera diplomasi y'u Rwanda itera amakungu aterabona ibibazo bihari haravugwa cyane yuko bamwe mu bari kubarapfa cyangwa barondigwa kwicwa bashobora kuba harimo abicwa na Kagambega ku bwanyu kubona aya madrone yose ariko arica ubona n'abazungu banacikiriwe batari muri no ntambara tuvuge ko gushika kuri no saha ino ntambara Paul Kagame
atanyungu abonamwo zo kwiheza mu gihe amasezerano yamwemerera nawe ivyaronka bivuye muri Kongo. Mbo hari igihe umuntu asinya mugabo agasinya atabishaka, agasinya mugabo ashize ku munzani n'uruhombo agiye gukuramwo, yagera mu nzira akagagwa akumva ati naho nabisinye wapi ibintu biragoye. Uravyumva, umuntu agaca rero yita kugira arondera izindi nyendamuvano zo kuvuga ati nokora iki kugira ngo iyi ntambara ntihere ubunyene mbandanye nkamisha ka kajagari gatoya kugira bigere gute. Naho hatangura gupfa abazungu rero kugira ngo umwanya wo kwagirizanya byo kuvuga ati raba nibo bamwishe, raba uko bigenze niki, haba utuntu tumwe tuba turinjira hariyo navyo birabaho. Hamisha kabiri ega birababaje kuba ibihugu bibiri hona ndo kugira yari yabivuze ati kubera iki mufatira ibihano uruhande rumwe. Nani yari yabivuze kubera iki mufatira ibihano uruhande rumwe kandi twari impande zibiri. Barashobora kuvuga ati reka dukore ikintu gituma nabone batanga ubutumwa tukavuga ati namwe tubafatira ibihano, ugasanga umuzungu baramwigandaguriye bagaca bagira ati sohora amatangazo utavana kubwo nyene muvuge yuko Kongo arayibateye mugabo yabahushije gatwara umuzungu sinkonfirme nibyo nibaza. Uravyumva, muri ico gihe rero birakunda burya abahinga bakajagari baba bafise amaplan atagira uko ngana. Rero nk'izo plan zashobora kubaho kugira ngo ya Sylvie babona yuko itobaho mu gihe yogenda burundu canke n'ingoga. Yega aba bandi burya benshi hari igihe bimenyera iyo biyivye bakabikaho biyivye nyene. Iyo cyumubwo uti have ateza kugira amayeri yose ashoboka kugira abanza aganya umwanya wo kudeplacer ibyo yari yivye mbere. Navyo birabaho. Kavuga ati nebyo ukunda gute nciye mva ndavuye bunyere kandi hariho utuntu twanye tukiriyo. Kandi kutudeplacer mu gihe cy'amahoro ntibishoboka. Ngomba kuvyimura mu ijoro kandi mu gihe cy'intambara. Navyo birabaho. Abantu bagakreya de crises kugira ngo bashobore kugira resentere zabo kuko iyo ntambara burya hapfira abana mugabo hagahomba abavyeyi n'abateye intambara bobo ababo siyo bari. Nagora bitwaye ko abantu bopfa canke ari babiri batatu canke bagapfira rimwe ntaco bibatwaye. Gikuru nuko bapfa mugabo inyungu zabo zikaboneka. Bamwe mu banyamurenge bariko baratahura yuko ijya ntambara bahenze. Bega hamwe no ideology yavuye mu gihugu cy'u Rwanda abanyamurenge botahura ukuri bagatahura ibi babisima n'abandi bose bashikiriza yuko ari abakozi. Birafise ico bishobora guhindurira muri kazoza k'igihugu cy'u Rwanda kuko u Rwanda rudafise abanyamurenge gwitwaza, rudafise abatutsi bavuga ngo gwitwaza bari Kongo, nta yindi impamvu bafise yo kugira ngo bazokwinjira muri Kongo. Kandi ari FDL. Oh ya de urumva rekodo zo kwinjira mu Rwanda Kagame amaze gusigura izirengandwi rekodo zo kwinjira mu Rwanda babe muri Kongo amaze kuvuga izirengindwi. Rimwe yavuze ati je najamwe na FDL sawa, bya kabiri ati arabatutsi bariyo bagomba guhonywa ntegeza kuja gutabara abana ati no hari abarwandofone abanyamurenge biragoranye. Uravyumva, hana akavuga ati burya muri Kongo rero ikibazo ni Kisekedi. Hana bateoya ahubwo si Kisekedi muri kazo muri Kongo yebara n'ibintu umva gasobanura ibintu kavuga ati none finale makote ya vreni kavuga ivyamujyanye ugasanga ivyo avuze uwo munsi si ivyo avuze ejo. Mugabo ugiye kuraba depuis 96 icitwazo billet d'entrée yamye afise yari umututsi yari umunyamurenge. Umunsi rero bocugwe ubwenge bakamenya ugo rugere kuko urabona yuko bari baragize n'inama mu Rwanda bavuga yuko abanyamurenge bagomba kwimuka bakava kuri rya misozi bakazoja mu Rwanda. Yari plan yo kuva kera. Muri ico gihe rero munsi abanyamurenge bogira urunani bagasubira karabana mu maso bakavuga bati uwo muntu yatubeshe turiko dupfirayo, abana batembagara ku misozi bakabura n'ikibahamba, abavyeyi babarara mu mashamba. Ukiyumvira uti twicare tuvugane nk'abagabo b'abanyamurenge bati ngo turabe inyungu izi ntambara zimaze kutuzanira, hari inyungu nimwe bokuramo. Niba tubwire muri komande ati tw'abanyamurenge iyi ntambara idufitiye inyungu imeze uko nta nimwe.
avant 96 hagitwara mu butuseseze abanyamurenge ntibari mu mahoro none ntibari babanye n'abafurero n'ababembe n'abanyindu n'abashi n'abarega n'abandi bose hari ico bapfa intambara zitanguye ryari saho u Rwanda rubabwira ati ngo mudufashe tugwane intambara yitwe gwanyu tuje gufasha kufata igihugu hama tukibahe konga iyoborwe n'abatutsi nkatwe bakanabahenda bagapfira ku rugamba mu nyuma baje ho gitanga bagiha ntuze Laurent Désiré none Laurent Désiré n'umunyavyinshi n'umusinga n'umuki muri ya miryango y'abanyamurenge ari muri uyuwe uti barahezwe rimwe ko bahezwe kuva kera ngo bashikeyo iyo babimba basa ubutegetsi bw'igihugu bakabaha no kuba mu mapete y'abasirikare bakomeye kabare b'umunyarwanda nyine w'u Rwanda kweri agaca hinduka umukongomani ku nguvu kubera yabonye uburyohe bwo munsi y'ubutaka ati nije mba chef d'état major siko byagenze mbwira umukomanda bahaye ikamba komeye umunyamurenge kiyagiye kandi bagwanye intambara gushika Kinshasa abantu babiri baronse ibyo barya navyone inda yabo ikabasumbira ubwoko bwabo Simoyize Nyarugabo na Azarias Ruberwa na Bizimakara abandi bande kuva ico gihe none witi bavuze ati barabirukanye wowe umenya abanyamurenge bapfuye ingene bangana Kinshasa habwa ibihumbi 4 5 6 za Kisangani za Rubumbashi zande bagapfa za Buvira bakabaturira abandi bakabarya inyungu bakuye muri ntambara niye bahakuye nta nimwe mugani yindi ntambara ihagaruka bati ni mwebwe uno munsi nibaje muri commentaire canke basoro rwandiko bavuga ati turashima mu ntambara yabaye muri Kongo turiko turagwana abanyamurenge twungutse ibi niki bungutse amarira ingo zabo zirugarira zivuze mvundere n'ibihuna gusa ugasanga urugo rwarugariye umuntu yabuze abahungabura n'abakwe hari n'abapfa bariko barahunga bakatembagara ku misozi bakaruba bahamba abana bagata amashuri ayo bogeze kazoza k'imiryango yabo bakabafasha nabo umuntu reka cha dogotora akamuhena bagiye gutabara kumbe bagiye kumusuka mu mufugutu w'amasasu gusa apfuye azirike intambara n'impfu ziko zirabayo zazaranye abo bitabaza umuze sebo basi babo Laurent Désiré Kabila yatanguye kujya inka z'abanyamurenge yitwa Murere harazihekenya abanyamurenge barahunga zindi arazitema se baciye basanga intambara babitire bavuga ati umuntu yo w'umukuru w'abanyamurenge muri ya ntwaro twabemerera ni Kabila umuntu yabamariye inka niwe mukunzi baronse ifo ko basubiza amazi inyuma baraba umwazi wabo ninde kuri ho Rwanda rwabatumye bajya kugwana intambara ikitwa yabo ntibayikomande ariko bakayigwana hagira no kuyitsinda ivyangwa bivuye muri dividende zivuye muri ya ntambara ntibajemo none amahoro y'abanyamurenge ari mu nda ya Nyarugabo gusa mu nda ya Ruberwa ari mu nda ya n'abakanyike niho amahoro yabo ari ifo ko bajaga abakumviriza niba tubwire akaruriro kamwe bati twarungutse ibintu bituma nubwo abantu bapfuye twebwe nta ngorane ico bapfiriye twizotugirira akamaro niki ndumva neza abanyamurenge babaye ibitambo bitanzwe n'igihugu cy'u Rwanda mbabazwa no kubera jewe narinze ko ari abantu bari indivisible bari ni bafise cause zimwe babona kumwe bumva kumwe batabarana nk'ubwoko buri hamwe mugabo gasanga umwansi wabo yaragira abaforomata bamwe ubwonko arabacurika bamwe batangwa no kuvuga ko atari abanyamurenge ari abatutsi ahubwo kandi bava i Rwanda gute sokuruza wawe hari yari wo mu Minembwe canke mu Mikenke wo mu Mibunda hariya ku Mutarurira za hehe za Bwegera wumva i Rwanda mugabo barashoboye kufuta ravaje ruserevo nyene iraba abantu ugasanga bararyohewe mwene wabo yapfuye
ngo kubera adashigikiye u Rwanda ngo nakagara umuntu muva mu ndimwe ukanezerwa ahubwo ugatanga amakuru y'abamuhiga ngo bamwice ngo kubera ngo ntashigikiye u Rwanda ngo wowe ngo uri umunyarwanda ngo uri umunyarwanda majana nimba uri umunyarwanda porokarama yuko Kongo atari wanyu ahubwo ubwira u Rwanda uti nimuntegurira aho mba natashe narasuhutse nagiye kuragira inka kugisha ndagishuye narahunze ndahungutse mugana utambikiza habiri nta muntu agira inkomoko zibiri nta muntu agira gakondo zibiri nimwe none niyihe mufise nimba ari Kongo kubera ko u Rwanda rubasuka mukaja kurasa Kongo kandi ari igihugu cyanyu bakabahenda ngo ntibagira uburenganzira n'ubuwe kuba Moyize atakiri ministre cyangwa abe député no guta uburenganzira batamubaye Alexis Gisaro ministre s'umunyamurenge abitwa bawe no Kerobera ngabo saba député b'abanyamurenge tebari muri Kongo si député ya Kongo ntibafise abagenero barenga 9 ntibafise aba officier batagira uko bangana ntibafise n'abahanuzi bari mu biro bikuru bya president kwa Tshisekedi none ubwo burenganzira n'ubuhe Yeske barize yuko intambara ya M23 MRDP AFC twigwaneho izobaha yuko Kongo umunsi umwe izocika igihugu cy'abatutsi Yeske vous pensez ça ibyo birakunda Kongo ifise amoko amatribu arenga 150 n'ayandi n'indi mizingano Yeske ayo moko yose ariko tuva muri leta ariko yose atari karagwanira ubwo burenganzira ariko tuva mu gisirikare haramuka atagira umu officier n'umwe mugabo abanyamurenge barabafise kuva kuri mu buto barimo nubwo bundi burenganzira uvuga ngo tuzobahesha igihugu niki mugende mwitwa igihugu cy'abatutsi gusa d'abord abatutsi bo muri Kongo n'abanyamurenge bagiye hamwe muri population ya Kongo irenga 1,100,000 baro president Paul ntaje zingahe nta nimwe irimo ari benshi ni miliyoni nka 2 abo bose bafatanije n'imyanzi bifashe 1,100,000 uretse ko abakongomani n'abanyamahoro gusa umunsi boca inkona bose ati turarambiwe n'ingene mwamutera akajagari muri igihugu cyacu bakavuga ati buri mukongomani wese abyukana inkoni turaja kubafata tubakubite tubahane hama tubabwire tutekereza tibo bishobora none mwebwe mureke kuvuga ko umuntu yo guhenda mubazogiye igihugu cyawe nyene mu gihugu wewe utaropresenta meme 0,0,0,0 yagoye rero iyi ntambara irimwe abantu bayitungiyemo batungira mugabo mu mfu za bene wabo batungira mu itemba ry'amaraso ya bene wabo basaza babo bashiki babo abavyeyi babo n'abanyamurenge uzokumva kenshi rero bagenda bakabaforomate no Rwanda bagira publicité y'u Rwanda uno muzi uriko turavugana amatwa nsumira hari igikorana cyateguwe muri Kenya sibyo icyo ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo oya n'ubutumwa bya bwiza banze kureko ubireke uravyumva kuko bose barashobora kuba bavuga ubutumwa mugabo bavuga ubutumwa bwiza nabo ni uravyumva ico gikorane kigiyemwe Moyize Nyarugabo n'abakanyike niyo bagiye kiremesha sinzi ko babonye ishengero bakoreyemwo ibintu byo kwibuka makanika muri Kenya niho kizobera ubaza ko kubera iki ni bwa bwobo bari kuravuka hari abanyamurenge batangiye gutahura ko intambara atari yabo bakonscientiza abandi bati nyabuna twarahenzwe turiko turashira ibi bintu baratubesha n'ibintu babwira ngo tutanga amafaranga we gutabara abavyeyi bacu sivyo barayarya barayagabura ro kubera babonye benshi bariko baravuga bati twarahenzwe ivyo mwatubwiye sivyo uravyumva muri ko mwatubwira ibiriko birabera hariya ku misozi wacu twumva umenga twogurisha n'ibitenge n'amakantu tukagurisha kugira mugende hariya umugu wari abagiyeyo batanga témoignage batireka ivyo twabonye hari abana bacu twasanze batembagara imivyimba ku misozi baraboze batagira umuntu yabahambye abavyeyi bacu ntibakibaho bibera mu mashamba baramerewe nabi ivyo bintu rero kubera bobo
iyo kotizasiyo y'abanyamurenge yatuma baronkamwo amahera menshi ndetse bagacika n'abakozi beza ba leta y'u Rwanda ifise inyungu y'uko mu bwoko bubandanya bupfa bakabyitwaza nk'uko uburenganzira bw'abantu buriko burahonyangwa bagira bati tugiye gutabara abanaba. Ubu rero igice kinini cy'abanyamurenge cyamaze kubona ati wapi bagiyeyo ngo bagiye gusubira ngo kuvyura ama esprit ngo kugira ngo basubire bahamagarira abantu kwinyaga no guhisahura utwabo hanyuma bitwe yuko bagiye ngo gutabara iwabo kandi atari byo. Intambara ahubwo ico no shima kimwe igituma abarinzi bahaguruka nuko banumvise burya sinzi ko mubizi amakuru menshi abasore benshi bagiye kugwana muri twigwaneho baheze batoroka baritorokera ku bwinshi kandi ni byiza ni batoroke intambara ziyabo rero ko bavuga ati none bakabandanya batoroka abandi babwira abantu ko urugamba atari rwacu iyo byose matama bazomufatisha iminwe hanyuma natwe tujamwe imbere y'ubutungane kugira tube turabaho tumare kabiri intambara ibandanye mugabo nta ntambara irikira muri Kongo hogira umunyamurenge wundi avugira ngo iyi ntambara turiko tuyukamwo iki uretse guhamba uretse guhangayika uretse kumererwa nabi gusa no kugira izina ribi ryo kwitwa yuko bariko bagwanya leta yabo nta bindi biriyo. Rero abantu no mu byo kwigwana ko bavuga nivo kwigwana ko nyene no mu vyumviro kwigwana ko kavuga utuye umuntu yarambeshe inyuma yaho twariko turavuga muri 2016 Kabila Laurent ntuze Joseph Kabila niwe yadisubiye inkoho azihaba mayimayi distribution timurasa abanyamurenge Kagame nawe kuri bafite umupango kuri ico kintu arungika Rede Tabara tugenda mufashe bari abantu bafatana na mayimayi nta munyamurenge numwe kwisi uno munsi uretse uwasaze boca baha ibinini by'umurwayi wo ku mutwe yovuga yuko yibagiye canke atazi amabi Rede Tabara yakoze wabo bashiseho bisha abana bisha inzoya bica abagore bica batama baturira amazu baturira amashengero baturira amashuri baturira ibigega biri mwinjya bica inka izindi barazirya izindi barazinyaga ndetse amakuru amwe akavuga yuko izanyahozi nyinshi zajya busenze zijya mu Rwanda. Ayo makuru se bayivugira none uno munsi wa Kabila yabica gutyo agahingo abandi bantu ngo babishe na za Rede Tabara zava mu Rwanda Kabila yiswe umwasi wabo uno munsi aryamaye na Nyarugabo mwishuka imwe aha barana gitanda kimwe cyo mbwira mu bantu ibyumviro byabo ingene bimeze ico gihe 2019 iyo batabona ingabo z'abarundi no bavuze bati no turamaze kubona impunzi zabaye nyinshi ngaha bati ifoko tujabuka turabe hariho ni community giri here tuje gutabara ni bande banyamurenge batazi yuko Rede Tabara bayikuwe ko n'abarundi ni batazi batabonye aho FDNB yirigwira rasa Rede Tabara ahantu bita mu Masango no hari leta major Rede Tabara so bayikuyeho bakaca bagarukana inka zabo zanyazwe zikishobora kuboneka bagasubira akagira propaganda canke sensibilisation yugira ngo amoko asubira bane ico gihe ntihabonetse agahengwe abanyamurenge batari bwahunge bagasubira kubaho mu Minembwe n'ahandi iwabo none bisubiye kwanka ryari uno munsi wabatabaye babandi babico bamwe bakabira na Kagame nibo bavuga bati nyabona kominduru muvuga yuko abarundi baje kugira genocide ese umva gucurika umuntu kwere umuco ukitwa ijoro ikitwa umurango mugabo waje kubaza abanyamurenge inyuma ari do tuvuge bati netumvikane tubwira umunyamurenge umwe muzi yarashwe n'ingabo y'u Burundi ntawe tubwira umwe gusa byashikiye ntawe bakubwira mugabo ni slogan ni indirimbo umudiho uva Kigali abari ngaha nabo igoma bakasasira abana nabo bimperekeza bagasha bagira ati nuko nyene bagasha batamba umuziki nuko ibi rero abantu ntibabirabe neza ubwo abanyamurenge nibareke kusamburana
bitana utugara bitana ibifubagana bitana abatabaza abandi biga ngo ni abansi b'ubwoko bava indimwe basangiye umuryango nta n'umwe bose ahubwo uwabagabuye yabatandukanije mu vyiyumviro bamwe baba babona abandi bacika impumyi uno munsi w'ingorane impumyi nizo zivuga ko zibona ababona nabo bakitwa impumyi ngo nibo batabona ni ikibazo gikomeye cyane aho umuntu urumva uno munsi avuga ati nyabona reka amahoro aboneke intambara ihagarare abavyeyi bacu barushe dupfushije abantu benshi ngo wowe ngo urakagara ngo umwasi w'ubwoko nibatubwire rero abashigikiye iyo ntambara icyo ariko baragwanira koze bashaka iyo ariyo n'inyungu kuva muri 96 intambara zibitiriwe batubwire inyungu bakuyemo nuko batubwire muri commentaire nyakubahwa Apotre ndagushimire cyane ndabakengurukiye byari iteka ridasanzwe turariteranye nuko reka ndabashimire wowe wankurikiranye commentaire turaza gusoma ivyiyumviro byanyu mutubwire nuko hasigaye ntiharamba amahoro harambe n'ubwoko bwose Imana ashize ku isi umwe wese yicwe n'ugwiwe n'ugwakarago ego kuri mikoro cyo nyene Juste Gaël yima camera mwita umusaza navuga ati bye bye salamiste umusaza umwana nkuyo ushula umushula none